radiyo ijwi rya amerika ivugirira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22, mu rwanda mutwumvira kuri fm 104 n'ibice bitatu i kigali na fm 93 n'ibice bitatu i karongi. Muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm 88 n'ibice 9 i kisoro. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fide niyo ngabo n'umwanya w'ikiganiro muri sanga. Tombora ya kimwe c'umunani c'igikombe c'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu karere k'uburaya yabaye uno musi wa gatanu mu gisagara ca Lyon mu gihugu c'Ubuswisi. Imigwi izohura muri kimwe c'umunani ikaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza. Real de Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico de Madrid wo muri ico gihugu nyene. Feyenoord yo mu Buholandi izohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano. Borussia Dortmund yo mu Budagi izohura na Lille yo mu Bufaransa. Club Brugge yo mu Bubirigi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza. PSV Eindhoven yo mu Buholandi izohura na Arsenal yo mu Bwongereza. Bayern Munich yo mu Budagi izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene, mu gihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. N'ayahe mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe ca kane c'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'iburaya. Ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Theodore Ntunga, umumenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko mu zabukuru, na Wilfried Irambona akora kuri radio Ejo Heza FM, akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Bombi bari Bujumbura mu Burundi. Baratubwira uko babona kukugene babona imigwi izohura n'amahigwe ifise yo gushika muri kimwe ca kane c'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'iburaya. Batumire ndabaramukije. Hama wiri uratwumva Irambona? Ati ndabumva neza cyane muri Fidel. Ndabumva yego. Reka rero dutangura ikiganiro. Ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi izokina muri kimwe c'umunani c'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'uburaya. Uyibona gute? Hari cagutangaje imigwi izohura canke ibintu abantu benshi bashobora kwitega ko iyo migwi ishobora guhura itandukanye muri izoja muri kimwe c'umunani? Itombora yagenze neza cyane, biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane, ariko ku bwanje inkino zose uko zizohura siko zizoba zikomeye cyane gose zinganya cyane cyane. Iyo ku bwanje mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari bazo kwerekana urukino rwiza cyane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni imigwi yo mu gihugu cya Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni urukino ruzohuza Bayern na Leverkusen, kuko n'imigwi ibiri ikina mu cicaro cyo mu Budagi. Murumva yuko ari imigwi irizinanye kandi yama yerekana inkino nziza cyane. Hanyuma nukuri umuntu yovuga yuko zino nkino zoba zireze neza cyane, kuko iyo migwi yose naho baciye mu mabaraje n'imigwi ikomeye ihuye n'iyindi yari yamaze kwikarishya, ariko nibaza yuko zitegura kugira ngo zitwereke inkino nziza cyane muri kino gikombe ca Champions League y'uno mwaka mu gice ca weekend de finale. Nawe wiri Irambona ubibona gute iyi migwi izohura muri kimwe c'umunani? Yes, itombora abantu bikiragarindanye gishika, ndabonamo inkino zimwe abantu benshi n'ubundi bakirinjanye gishika bashibaza mbega niwe mu gihugu kurengana hagati yo migwi. Ndavuga nk'urukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid na equipe Atletico Madrid, ko ni imigwi ibiri sanzwe igisagara ugiye kuraba n'amaforme no mwanya ndavuga ko ramwe ndiko ndacakura ku mayange. Bayern Munich zori kumwe na Bayer Leverkusen, nawe ni imigwi ibiri ubona ko nayo ni maze imyaka ibiri tubona umumenyereza Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen ndetse n'umumenyereza wa Bayern Munich, bose ariko barahanganira igikombe cyo mu Budagi, nayo n'umutwe bagiye guhurira muri UEFA Champions League. Ni kino bwani ni nguvu zidasanzwe. Benfica $102.39 bariko bagira amajonjora UEFA Champions League, zerekana yuko nawe ari urukino rukomeye. Urundi rukino ahubwo abantu bashize ijisho cyane muri no rukino ugiye guhuza Liverpool na Paris Saint-Germain. Ni equipe ya Liverpool tubona ko imaze ino season haba muri English Premier League ko itwara neza. Waza kuraba equipe ya Paris Saint-Germain nayo ni equipe iwabo mu gihugu cy'Ubufaransa ihagaze neza muri championnat yabo ya Ligue 1 ino musi ku mwanya wa mbere. Waza kuraba experience ofite muri Champions League nubwo ni nto ku ruhande rwa Paris Saint-Germain, ariko uravye
kuntu Luis Enrique nomenyereza yizanye ku bihe gacuraba na experience Liverpool isanzwe ifise biraboneka ko ari urukino ruzoba rubereye ijisho. Ku rundi ruhande ugiye kuraba nka Dortmund na Lille, nijo Dortmund n'ikipe experience, ariko na Lille yatweretse ibintu bitangaje nk'akarorero rukino atsinze Real Madrid, ibintu abantu batari biteze. Ku zindi nkino nka Bridge na Aston Villa mbona umengo ni inkino abantu bazokurikirana bisanzwe bizanye nk'akarere k'ukuntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi basanzwe badukurikirana. Ku rundi ruhande Inter Milan na Feyenoord nawe nyine n'undi rukino abantu bazoshobora gukurikirana nk'uko bisanzwe, ariko tuteze kubona novuga nka show canke uburyohe mu zino nkino, aho ugiye kubona ko haba na Arsenal na PSV Eindhoven nabwo nyazoba ari urukino rwiza. Muri make novuga ndazi tombora ukuntu yagenze urukino zohuza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid, urukino zohuza Bayern Munich na Bayer Leverkusen, urukino zohuza Paris Saint-Germain na ikipe ya Liverpool, ndetse no ku rundi ruhande urukino turamutaye ku murongo Irambona. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Uratwumva Irambona? Tawe tugutaye bandanya. Nako navuga ni mu ncama kije kuraba no tombora ukuntu yagenze. Urabona ko hariho inkino zimwe zifite inguvu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid, urukino rwa Leverkusen na ikipe ya Bayern Munich, hamwe urukino rwa Barcelona na ikipe ya Benfica, ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain. Izindi ndiko ndazibona nk'uko umengo ni inkino zoba zifise inguvu zigereranye bivanye n'uburemere usanga imigwi n'iyindi irutarutana. Hama Theodore Ntunga, witegereje iyi migwi ishitse muri kimwe c'umunani, hari ikintu gitangaje? Hariyo abantu batari biteze yashitseyo, hari niyo itahashitse abantu bari biteze ko ishobora kuhashika? Witegereje hari imigwi myinshi itari irindiriwe muri kino gice, nk'umugwi wa Lille mu Faransa ntibarurindiranye cyane kuko bibaza yuko udashobora gushikayo. Umugwi wa Bruges mu Bubiligi nawo nyene bibaza yuko udashobora gushikayo, cyo kimwe n'iyindi migwi nka Feyenoord, ariko n'imigwi yose uno mwaka ifise inguvu nini ugereranije n'uko bahora bameze mu myaka iheze. Ukuri uravye kiretse iyo migwi Bruges na Lille na Solvira nayo nyene yarindiriwe cyane gose. Ubundi mugwi uno mwaka watangaje menshi naho ni mugwi wa Arsenal, kuko aciye ushika mu gice waciye karifiya kirikare, biboneka yuko ari ufite ingufu nyinshi cyane ugereranije no mu myaka iheze batahora bayirindiye mu gice ngiki cya Ligue des Champions. Urumva yuko iyo migwi yose yaragerageje uko ishobora kugira ngo yitegure izokwerekane inkino zikomeye. Murakoze. Willy Fried Irambona, muntu witegereje igihugu ku gihugu, Ubufaransa bufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe c'umunani, Espagne ifise imigwi itatu, Ubwongereza itatu, Ubuholandi ibiri, Ubudagi ibiri, Ububirigi umwe, Portugal umwe, Ubutaliyano umwe. Igitangaje ni ikihe turavye nk'Ubutaliyano? Umuntu yovuga ko umupira wo mu Butaliyano wasubiye inyuma, kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonyene ushitse muri kimwe c'umunani. Muri rusange wowe bivuga ngo iki? Novuga ko igihugu cy'Ubutaliyano n'ibyo biratangaje kubona tubonye Inter Milan yonyene ishobora kuba irengana, ukaraba ino migwi ya AC Milan aho yaciye ikaba ishobora gusezererwa, ukaza kuraba ino ikipe ya Juventus nayo ukuntu yasezerewe. Novuga nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano ubona ko cyagonzwe cyane na zino nkino, sinibaza ko ari mashasha ishobora kuba yabagoye, ariko uwaza kuraba nka Benfica gushobora kuzana kuri ino PSV Eindhoven gushobora kuzigasezera ikipe ya Juventus gakire, ni Juventus tumaze igihe kinini tutayibona muri zino nkino za UEFA Champions League, bivanye no kukuntu twagiye turabona igarukira hafi, tubona igenda ikorwako n'ibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya fair financier, ikaba kugura abakinyi, bigatuma ikipe idashobora kuzana za nguvu dusanzwe tuyizi ko nubwo ni ishoka byayikoze kubera ko na Feyenoord ni mu migwi kuna kuza muri UEFA Champions League ikagira ama surprise bagiye tubibona mu nshuro zitandukanye. Ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC niyo mugwi nubwo watangaje ukuntu itashoboye kubishika mu kino kibanza, kuko Milan AC gusezerwa na ino ikipe ya Feyenoord ntibitahuritse. Ikipe ya Milan AC yatweretse yuko ino mwaka iri serie turibuka muri canke ifise ingufu zidasanzwe, turibuka bariko bakina inkino z'amajonjora bahura na Real Madrid bakayicanga kuri Santiago Bernabeu bakayitsindiraho, yari kirerekana exploit, ikerekana ko ikomeye ko ishobora kuza ikitwara neza. Ariko tubona yuko n'ubundi ako kantu ko kwamiza ko kashoboye kubananira. Uravye ikipe ukuntu yiyubatse, yazanye abasore benshi yakuye mu mugwi wa Chelsea, irazana ba Samuel Chukwueze, yari ifite squad ubona yuko by'ukuri ikipe ya Milan AC yari ikipe yitezwe muri UEFA Champions League,
ivanye na ekipe bakoze n'imbere ya Madrid ariko n'ubundi iza kudeseva canke abakinyi canke guhemukira abasanzwe b'abakunzi bayo. Rero novuga nti imigwi ya Milan AC na Juventus uburyo itashoboye kubishika mu kino gice byari bigoye gutahura cyane na cyane ko yari yaciye ku migwi. Abantu benshi babona yuko muri Champions League atakinyo shika ko ndavuga ino ekipe ya Feyenoord yashoboye kwisezera Milan AC, bacura ino ekipe ya PSV Eindhoven yashoboye gusezera Juventus ndetse naho nyene bice kuri prolongation. Ubona ko ikipe ya Juventus ndetse iragiye gukina iminota ya nyuma igifite amahirwe yo kubandanya ariko n'ubundi bizakuhankira ikipe idakwisezera. Rero novuga nti imigwi yo mu gihugu cy'Ubutaliyano dukuri byatangaje abantu kuba itashitse hano hantu bivanye nuko nk'akaroro Milan yari ihagaze karabana Juventus n'imigwi bari bagiye guhura. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga kuri tombora ya kimwe c'umunani c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya. Iyo tombora kaba yabaye no munsi kwa gatanu mu gisagara ca Nyon mu gihugu c'Ubuswiss. Imigwi zohura rero muri ico gice kimwe c'umunani kaba yamenyekanye. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Niyitanga Simon, uratwumva? Yego ndabumva neza. Niyitanga Simon uri he? Ndanje ubundi Kigali. Ufise akabazo iciyumviro wishikiriza? Ndafite iciyumviro ndagira mvuge ko ucyo warugarutse uri kubaza abatumire ngo kuba champion y'Abataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya. Champion y'Abataliyani kwiri bisa naho uretse wenda International na Inter na Nuza na Juventus, AC Milan, Inter na Juve na Milan, nizo kipe wenda ubona zisa naho ziba ziri imbere cyane, zisa naho ziyoboye kandi nazo mu minsi nka Juve yagiye isubira hasi cyane bitandukanye nuko yari imbere kuko ibishoro wenda uko nabyita nk'ibishoro byashorwagamo byagabanutse kongera biragaze bijya mu Butaliyani by'irondaruhu na bira byo kwiyongeresha imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga usanga nabyo bisa naho bisubiza hasi shampiyona y'Abataliyani. Ikindi wenda nka shampiyona wenda njye kuri njyewe yaba isa naho itungurana shampiyona ya Espagne. Shampiyona ya Espagne kuzanamo Barcelona, kazanamo Atletico, kazanamo Real. Ku rwego rwa Atletico yo mbona yo yagasigaye nkurikije uko muri shampiyona iri gukompeta, ariko bikazamo cya kintu cy'amafaranga shampiyona ziba zirutanwa kuko shampiyona y'Abataliyani ntago ikibona bashoramo cyane nka mbere. Ubundi umushinwa yagerageje gushoramo ariko ubusa naho biba byaranze sinzi impamvu no kwigirira usanga abantu batabishyira n'imbaraga cyane. Iyo uzi ko ari Ubutaliyani ntabwo waba ufite uzi ko shampiyona y'Abataliyani hari ni urugero wenda hari nka Milan na Inter, muri Espagne hari Atletico na Real, ngo ujye kureba Milan na Inter kandi izo kipe zibizwi kurusha wenda Atletico, wenda ntavuze Real kuruta Atletico, ariko usanga hari shampiyona wenda sinzi nimba bituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa bituruka ku buryo ziba nkeka ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza, akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho zikomeza kugira amahirwe y'abantu bashora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta shampiyona y'Abataliyani. Hanyuma wenda baze no kudufasha kutubwira bakurikije aho kandi twamo y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo aho amakipe yageze ubu ngubu mu myitwarire, batubwire babona nk'amahirwe menshi imbere abateraga intambwe bavuga ngo wenda Liverpool bagerageza batubwire Liverpool kuri tombora yagize barabona hari icyizere cy'uko yagera finali, cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finali, cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe. Batubwire bo barabona amahirwe ugereranije bayahande. Hanyuma batubwire nanone kuri shampiyona y'Abongereza ifitemo no makipe iyo barayivugaho iki, barabona hari icyo yakora wenda ku buryo iyo Champions League yagaruka mu Bwongereza. Batubwire uko bo babibona. Murakoze. Yego. Mwamwishura Willy? Yabaje ibibazo bibiri, yahereye Kamana mushimire kandi akize ibibazo abajide. Yahereye kuri iyo Champions League aratubwaza mbega abantu baravuga imigwi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe muri iyo Champions League, ati mweho mayivuga kwiki. Ku ruhande rwanje ndiko ndabiraba icambere ndabona imigwi iri kirazana ingufu zidasanzwe, ubona ko ifise umushinga canke ihangiro ryo kuba yatwara ino UEFA Champions League. Uravye hino igihugu ikipe ya Paris Saint-Germain
nibyo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko niko aragira ku ma ekipe mbona ko afite ingufu UEFA Champions League urabye ukuntu icyatsinda nibyo icyatsinda imikino bwa ko imwe yari mito nk'uko ukuntu yatsinze Brest ibitsinda 10 mu nkino zibiri biboneka yuko ifite ihangiro ishaka gushikako ifite ikerekeza kuraba performance ko baragaragaza ukuntu Luis Enrique ariko arahindura uno mugwi wa Paris Saint-Germain karaba ukuntu abana bato ariko arabaha icizere nk'aba bagitinya uravye ukuntu ariko barakora yakademi kibuga hagati abona ko ari ikipe iri determine ishobora gushika kure ariko ikibazo muri Paris Saint-Germain n'ubundi eske iraza kurengana ikipe ya Liverpool ni ikipe tubona ko ino saison ifite determination idasanzwe ko turazi yuko muri ino saison ni ikipe imaze kuba yitwara neza uravye ufatiye ku kundi iyi migwi yari isanzwe ihagaze ni imwe mu ekipe novuga nti uno munsi nibaza ko imaze kuharegistra intsinzwi nyinshi imaze gutakaza inkino nyinshi itsindwa nibuka ko yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest yaratsinzwe n'ino ikipe ya iyi bari kumwe muri Champions League kama ni PSV Eindhoven rero bino bintu birerekana ariko ikipe ya Liverpool idetermine ishobora gutsinda urukino rwari rwose igitsindo kimwe cyangwa bibiri ariko ikaba yo gutsinda nibyo Paris Saint-Germain raje ibitsinda ikipe ya Manchester City ariko Manchester City yatsinze ni ikipe imeze gute ni ikipe ya Manchester City ubona yuko inyuma y'itakaza ry'umusore w'ikiganja Rodri ikipe yarapfuye mu kibuga hagati nari nacyo ubona ko yari isigaye agenderako kandi uwo kabari basonda mufite ku ruhande rwa nimero kabiri akajua hole gushobora gutanga amasanzwe no guzibira ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na ikipe ya Manchester City ifite abakinnyi twari tuzi tumenyereye nk'aba ba Rodri bari mu kibuga kabufise nka bakaruka ku ruhande bari mu babana neza n'umumenyereza Pep Guardiola yaza ko Paris Saint-Germain ugera cyo kwishikako itari kuba itwereka yuko yatsinze Manchester City iyo iza kubitsinda yakubitse ko yatsinze Manchester City yuzuye no mutse kuri Liverpool ndibaza eske yaza ko nk'ibyo yakoze kuri Manchester City sindavyibaza mu rukino novuga ko no hamahirwe ya 50% ko ni ine mu bibiri y'aba Liverpool y'aba ikipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League nayo ishobora kuba yoshika muri no finale ya UEFA Champions League wabyo dufate nko muri round inzira no bwa Paris Saint-Germain na Liverpool baciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambamyi cyane ari imigwi ya Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse Atletico Madrid yo ndayibonamo gake kuko urabye ikipe ya Real Madrid na Atletico Madrid nivyo n'imigwi bibona ko yaba performance ko ragagaza muri La Liga ku kuntu bariko barahisikanya abanza bya mbere cya kabiri cya gatatu bahanahana n'ikipe ya Barcelona iboneka ko ivyo n'amameforme yose bariko barahuriramo ariko ayo mameforme babona yuko inguvu zabo zingana mugabo wagiye muri Champions League twaba ikipe ya Atletico Madrid twaraba ikipe ya Real Madrid twazi imyaka bamaze ko banahura n'ino UEFA Champions League kwibuka ibyaba 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bikarangira ikipe ya Real Madrid ya minota ya nyuma yifashije kuba itwara igikombe turibuka igitsinde cy'umutwe w'ikipe ya Real Madrid Ramos agomba mu 2014 bikarangira ikipe y'itsinda ibitsindo bine kuri kimwe bagiye mu cyumba cya prolongation turibuka 2016 ku ikipe ya Real Madrid atwaye igikombe ino ikipe ya Atletico Madrid iboneka ariko ni ekipe ya Madrid ifite experience bacagira n'umumenyereza Carlo Ancelotti n'umumenyereza ashobora gufata ino ekipe ya Madrid tubona ko mengo ifite tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri nimero 6 hagati y'umukasere ndavuga nkono Kamavinga ndetse na Aurelien Tchouameni nibwo rimwe na Aurelien Tchouameni amifasha muri defense centrale ni bamwe mu bakinnyi ubona ariko hajya hagati ntibarakwi na hole nk'iyo Toni Kroos yari afite ugashikura umuntu ariko arashobora kugerageza kuza kwifasha no mu kinyazu kizina rya Dani Ceballos ariko ugiye kuraba ukuntu Real Madrid inyuma isa n'igwaye ariko ubuhinga bwo mu menyereza Carlo Ancelotti ashobora kuba yubakira ibyo bintu akazana nkana umwana Asensio akazana akurundi yone kwa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwara neza imbere y'imigwi tubona ko mengo ikipe ya Real Madrid nuko byabaye ubona yuko nubwo nk'uwo muzunguruko baciyemwo Paris Saint-Germain Liverpool wanashima Atletico Madrid na ikipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal Villa tena ikipe ya Club Brugge ndabona ko nko mino migwi igera ku munani imigwi itatu Paris Saint-Germain Liverpool na Real Madrid nibo niko nabona yuko bafise izo nguvu bishobora kuba cyo kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero ugiye kuraba mino migwi itatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukaba forme za Real Madrid ino Real Madrid ifise ukunda ibona umengo inguvu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finale naza kuri indi kote iruhande ko irimo za kipe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund Lille Bayern Munich Bayer Leverkusen Inter Milan na Feyenoord ariko ndaba hano nijo
Leverkusen ishobora kuza ikabitangaza igasezera ikipe ya Bayern Munich, ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich yarayishyize kubera ko iyi migano isanzwe imenyereye, bafise experience muri shampiyona, kandi imigano batazokina urukino rumwe tuvuge duti Xabi Alonso menyeza wa Leverkusen ashobora kuza akazibira ikipe akayisezerera ayitsinze murakoze rero turu bindikana. Murakoze, reka turabandanya. Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufise Emile Ndayisaba. Ni Bujumbura mu Burundi. Ufise ikibazo baza batumire iciyumviro ushikiriza? Ubishikirize? Je mfise iciyumviro n'ikibazo muganga hanini n'iciyumviro. Ego murakoze, jewe naryohewe n'ingene tombora yagenze, nsanzwe n'umufana wa FC Barcelona. Hanyuma je icyo mbona kugeza mu masaha ndabona ko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe, ishobora gushika muri finale mbere igatwara igikombe ca Ligue des Champions. Hanyuma umutumire nagenda mwibariza mbega ku vyerekeye urukino ruri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid, numvise waje gusobanura umengo n'umufana wa Real Madrid mukerekana inguvu nko kumengo Real Madrid irashoboye gusubiza, yego nizo irakomeye, ariko ubu muri ino minsi naho itsinda Real Madrid nyamba umupira turaba kumwe Real Madrid ifite ingufu nk'izo yahoranye, ifite ba Cristiano Ronaldo, ba Sergio Ramos, ba Gareth Bale, ba Casemiro, nta mukasere nka Casemiro bararonka, Toni Kroos naho barasubiriza. Yo burya yo twashira gute kugira ngo atwemeze ko Real Madrid ishobora kurengana Atletico Madrid byoroshe? Mukamubona ko Atletico Madrid muri ino minsi ari ekipe ubuye yiyubatse ikomeye. Hanyuma rero nkaba nabashimiye, nkaba nifuza amahirwe mu rwanda wa FC Barcelona. Murakoze. Reka mbaze Theodore Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyiyumviro ca Emile Ndayisaba imbere yuko Willy amwishura ko yavuze ku ma ekipe ariko aravuga. Ntunga nibaza yuko icyo cyumviro arafise ibyiyumviro byo kubaza n'ibyo, kubera Real Madrid hari abakinnyi ba kera bari bakomeye bavuyeyo batasubirijwe neza cyane. Nshaka kuvuga nka Toni Kroos, nshaka kuvuga nka Benzema, ariko Benzema bariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene ameze yasubiye gutsinda kuko yari ameze muri Paris Saint-Germain. Ariko rero naho umugwi wa Real Madrid ari Real Madrid wa kera kuko ivuze Casemiro batasubirijwe ba Toni Kroos, Real Madrid iguma ari Real Madrid, ukuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho igize ekipe muri Amerika bamwe naya ekipe ishika kure ishobora gutwara igikombe, ni ishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga, Coupe du Roi na Ligue des Champions. Urumva umugwi ushoboye kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato uzoshobora gushika kure. Ku bwanje naho yaje gutyo nibaza yuko umugwi wa Atletico nawo nyene wakomeye, ariko ntuganya na Real Madrid ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions Real Madrid uzoshobora kurusha Atletico Madrid, naho umupira w'amaguru atari biharuro ushobora guharura ngo kimwe. Willy wo kwishura Emile Ndayisaba karavuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo vyoroshe Atletico Madrid. Murakoze cyane kuri icyo cyumviro, ndamushimiye no kuri icyo cyumviro ciwe, ariko rimwe na rimwe iyo turagira imyihezo abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi umfana Real Madrid bivanye nuko navuze Real Madrid mu bihe byayo, abandi mfana Barcelona bivanye nuko navuze Barcelona neza mu bihe byayo, ariko ikipe yose tuza kuyivuga uko isanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abanaliste b'umupira w'amaguru. Reka nisho ko mwishura neza ku kibazo ciwe. Igituma nafate kuri Real Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni imigwi mikeya bayisangiye igisagara, kandi tukunda kubona yuko iyi nyurana niyo benshi bagiye kuraba urukino wanakima nk'abantu basanzwe abari abakeya ba ikipe ya Real Madrid bashobora kuba bafite icyizere ko Atletico Madrid ishobora kuza ikabishurira ku nyinshi zabo gatsinda Real Madrid. Ariko reka nifashishe bimwe mu byagiye birigaragaza hagati y'ino migwi ibiri nibyo byo kuraba muri ino saison. Imigwi imaze kuba mu nkino bakinnye y'abafazere bato muri La Liga, ubona yuko ikipe zose zagiye zinganya inkino zibiri, ariko kandi twibukanye yuko izo finale zibiri navuga za UEFA Champions League, ya finale ya 2014 ya 2016, ubona ko n'imigwi ibiri Atletico Madrid na Real Madrid barahuye muri finale n'ubundi bakoresha wa mukenyo barimo n'ubu wo kunganya, ariko kubera ko experience ya Real Madrid iza kuba itsinda Atletico Madrid itwara ibikombe inshuro zibiri, nibyo
ekipe ya Madrid yatakaje abakinnyi bamwe bamwe nka Cristiano Ronaldo, nigise nka Casemiro, nigise nka Toni Kroos, nigise n'abandi bakinnyi nka Gareth Bale na Karim Benzema, ndetse uriko urabona andi base generation nshasha. Ariko hambavu y'ibyo ino generation nshasha ikatwereka yuko n'uri kiri muri ya filozofi canke ya kaka nyarigabo kaya ikipe ya Madrid ya kera, kuko duhabe nko mino myaka 10 turibuka ikipe ya Madrid yatwaye UEFA Champions League ya 2014 bafite 2016 2017 na 2018. Ico gihe cyo yibaza yini migwi yo kumugana buraya yari irihe niyo myaka. Tugaruka ko ino generation nshasha nayo nyene nabo nyene bakoze ibintu nk'ibyo nyene. Butibukanye yuko Denezembe batwaye UEFA Champions League mu mwaka wa 2022 turibuka yuko mwaka kipe ya Madrid yari hagaze nabi cyane, abantu benshi bibaza mbere bizogenda gute ica mu nzira zitazoroshe. Yarahuye na kipe ya Chelsea irayelimina, ihura na Paris Saint-Germain yisezerera, yahuye na Manchester City tubona yuko umusore Diego Gomes aza gutsinda ibitsindo bibiri mu minota ya nyuma, iza gutuma ikipe ya Manchester City isezererwa, batsinda finale ya Liverpool baronse shoot on target imwe gusa, agivamo ico gitsindo. Yari Liverpool tubona ko yari ikomeye, irimo ba Mohamed Salah, irimo umunyasenegal Sadio Mane. Ubona ko ni ekipe ya Real Madrid ivanye no filozofi bafite yuko kwama babona yuko ekipe ya Madrid ari ibikombe, ukuntu afite Carlo Ancelotti ashobora kumanaginga iyo ekipe muri izi nkino zikomeye ku mibano ubona ko bakomeye. No tubona shima uravye abakinnyi bamwe bagiye asubija Kylian Mbappe no Musa yamaze gutora forme ziyo, ibyo Kylian Mbappe adakoze umusore z'ikizina rya Vinicius Junior ashobora kubikora, Rodrigo Gomes abahari kugira ngo ashobore gufasha. Nivyo match are umusore z'ikizina rya Jude Bellingham azoba ahari, ariko basaba Brahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga hagati bakabikora. Muri defense town ikipe igahagaze neza, bashobora kugira rotation bakazana Fede Valverde ku ruhande rw'iburyo, akaza akitwara neza, agatanga izo centre, agatanga imipira iva mu itsinda, amapasi decisive. Twabonye ashobora kuzana n'umwana Asensio avuye muri Academy ya Real Madrid, akaza agafata ikibanza cya David Alaba n'abasore ba Eden Mitwata badahari, akaza agakora akazi kari special ari kumwe na Rudiger. Nubwo ni rero uje kuraba ikipe ya Atletico Madrid n'ukuntu experience yayo ifise n'ukuntu bama bitwara imbere ya Real Madrid, niyo mpamvu nashobora kuvuga yuko ikipe ya Real Madrid ifite amahirwe yoba asumba gato cyane ikipe ya Atletico Madrid n'ubwo bose umenye ngo barabyingana. Murakoze. Idris Bakumara duhamagaye, uratwumva? Ndabumva neza munyamakuru, mwiriwe neza. Mwiriwe, uduteye akamuri he? Emererane Kigali mu Rwanda. Ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza ubishikirize? Oya, ni ukuvuga ni ibyiyumviro bikeya. Twanejejwe n'iyi tunwa ya Champions League forume yayo, nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe n'amwe na Real agenda yivangura, bakoze foroma itandukanye no twari tumenyereye. Ariko ubu ngubu nkaba nshimye ko itombora y'uyu munsi hari imikino ikomeye cyane, kandi na finali zije mbere y'uko finali igera. Ni ukuvuga ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni match nziza yo mu mujyi umwe, kandi ifite abakinnyi bamenyeranye iradirida. Ni ukuvuga n'undi mukino umwe wa PSG na Liverpool, n'undi mukino undi ukomeye finali ije mbere y'uko iyindi iza. Ni ukuvuga ngo ari uko ngiye mbibona ari foroma bakozemo irimo PSG na Liverpool ukuntu batomboranye, akabamo na Real na Atletico na Arsenal. Ni ukuvuga ngo ira trio ndabona y'ayo makipe azavamo imwe igera finali. Hakaza n'indi trio ya Barcelona na Bayern Dominique na Inter. Hariya mu makipe atatu, muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'andi atatu akomeye, dushobora kwisangamo habayemo Barcelona yahuye na Real kuri finale, cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern, cyangwa Barcelona na Liverpool. Ni ukuvuga ngo iyi mikino tubonye irimo ikomeye, ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagenda zitomborana. Kandi ikindi navugaho ni uko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League ni uko imikino yiyongereye cyane, abakinnyi baravunika cyane. Twabara imikino ikipe y'igihugu ikina, tukareba n'amasireba imikino abakinnyi baba bafite. Ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi, imikino ni myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kuruta uko
n'uko indi myanya bayibona. Ni ukuvuga ngo bibasaba imbaraga nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo finale kuntu ngiye nyibona, finale haje finale zaje hakiri kare, kandi izo finale ni uko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma. Kandi ikindi mbona ikipe tutizera cyane tujyana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye. Twavuga na Bayer Leverkusen, ndayiha amahirwe, ni kimwe no muri hagati ya Aston Villa na Club de Rouge, ariya ashobora kwisangamo indi kipe igera kuri. Ni ukuvuga ngo hagati ya PSG na Arsenal ndayiha amahirwe cyane yo kuzakomeza, nka Bayern ndayiha amahirwe yo kuzakomeza, na Real ndayiha amahirwe yo kuzakomeza, na PSG ndayiha amahirwe yo gukuramo Liverpool. Ni ukuvuga ngo tuzareba imikino myiza kandi tugashima ko imikino yiyongereye, ahubwo ni ukuvuga ngo ikintu nabasaba amasaha ya kure. Urabona hari ibihugu byo muri Afurika cyangwa muri Aziya ntabwo dukina amasaha amwe. Urabona ko amasaha bayegeje imbere byadufasha bikaba byiza kuri iyi mikino, byaba byiza cyane. Ndabashimiye cyane, murakoze Idrissa. Murakoze. Theodore Ntunga, kuri iki cyumviro n'iki kibazo yibajije ko inkino zoba zariyongeye umwanya ukaba mwinshi, ko hari kumbure byaba byaragize ingaruka ku migwi imwe itashitse ngaha, mubibona gute? Kubona hakiri kare turabibona kubera zaca zivamwo kare, ariko kubera iyi formule nshasha niyo yuko Ligue des Champions yagize akamaro, tukabona imigwi mishasha ishika kure. Ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo, ariko tumva yuko izo zakinye barrage byari faible. Ni kubera yuko nk'uko nabyimvire bivuze, ni uko imigwi ifakinye benshi igashobora kuruhurira bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa ayandi, ariwo mugwi uzoshika kuri uzoshobora gutwara Ligue des Champions. Icyo cyumviro yuko twashoboye kubona imigwi myinshi nka FC Bruges, nka imigwi imwe turayishikaze yuko ishobora gushika kure, nka Aston Villa nk'uko abivuze twarabonye yuko ishobora gushika kure, ibintu byiza cyane. Twatashoboye kubona style ya football y'imigwi imwe tutari turindiriye. Niyo yuko byabaye byiza, bizotwereka mbere yuko iyi Ligue des Champions itari imenyerewe kuko yahora imeze. Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turiko turavuga kuri tombora ya kimwe c'umunani y'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya, yabaye no musi wa gatanu mu gisagara ca Lyon mu gihugu c'Ubuswisi. Imigwi rero iri muri ico gice c'umunani, kimwe c'umunani ikaba yamenyekanye. Ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga, umenyesha amakuru y'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko mu zabukuru, na Willy Fred Irambona akora kuri radio Ejo Heza FM, akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine, bombi bari i Bujumbura mu Burundi. Hari umugwi mwavuze imigwi mubona muha amahirwe, ariko hari umugwi mbona nawo wasubiye kwiyubaka mutariko muravuga cyane, Barcelona. Ubivuga ko iki Willy? Barcelona nayo ni ikipe yiko yubaka neza cyane, ikiyaza neza. Natwe navuga ko nayo nyene iri mu mahirwe, mu migwi y'amahirwe. Niko bwa mbere byakunze ko mbandanya mvuga kuri ino partie ya kabiri navuga y'ino Champions League. Nanahere muri Costa Rica yarimo imigwi yanyaciyemo imigwi ya Paris Saint-Germain, ya Liverpool, ya Real Madrid, ariko gatokino indi kuno ndi ruhande waciye ko imigwi nka Bayern Munich, Borussia Dortmund, Barcelona, Benfica, Lille, Leverkusen, Feyenoord na Inter Milan. Ndiko ndabona yuko Barcelona, Bayern Munich na Inter Milan ni imwe mu migwi novuga nti atagihindutse atabaye surprise cyo kubona ijya hahiganirwa uno mwanya umwe gushya muri finale ya UEFA Champions League. Uti gute? Reka mbere uko ikipe ya Barcelona uko mwabimbagije, ikipe ya Barcelona twagiye tubona nibyo muri no saison iriko biranka neza muri La Liga rimwe n'imwe biragenda neza, ikindi bikanka, ariko ni ikipe ya Barcelona two turabona ari imeze neza muri no higano rya UEFA Champions League. Ko tugiye kuraba yagiye iratsinda imigikoma ku mitatu bari bayiteze Bayern Munich irayitsinda, barayitega ino ikipe ya Borussia Dortmund irayitsinda,
byumvikana yuko ino ikipe ya Real Madrid ya Barcelona nayo nyene no mumenyereza Hadete Hansi Flick yayitanye mu nzira yo kuba yitwara neza muri UEFA Champions League ku buryo na nyene mu migisho kuba ifite amahirwe yo gushika muri final wanashima kuba yanatwara kino gikombe biraboneka yuko ishobora kubamo. Bayern Munich niwo mukonkera basuye guhura no muri no muzunguruko barafite Inter Milan ni turisi ko bagiye kurengana Benfica byoroshe kuko nawe no mu gitwabonye kugenda ubagora igihe bagiye barahura Benfica agenda agorana na Barcelona wabona ko Barcelona muri Benfica byaciye kure wabona umwanya umwe Benfica igira ati na Barcelona ariko ugiye kuraba niryo tsinda mbona ko mengo Barcelona irimo n'imigwi igiye kwiyorohera gusumba uko yari gucamo indi tsinda aha no kuraba gusa bashyiremo inguvu batsinde ino kipe ya Benfica ivyo navyo nabona abakinnyi bashobora kuba babafasha mu gihe atoba iyindi migwi yagiye kubakenyura ugiye kuraba hano musore Pedri mu kibuga hagati ariko bitwara neza waja kuraba bafise Lamine Yamal ku ruhande ubona ko ari umukinnyi stabiliza nije nta bitsinda ronka ariko ikastabiliza bituma bicira inzira aba bakinnyi nka Robert Lewandowski aba bakinnyi ba Rafinha kuba bashobora kuronka igitsindo noneho bagiye kuronka umunyezamu bakuye mu karuhuko k'izabukuru uno musore dukizina rya Szczesny nawe ugiye kuraba nivyo imatch akinnye aratsindwa ariko nubwo atsinda ibitsino bitatu ikipe y'Iholanzi igatsinda bitandukanye na Penya ubona ko yaramaze iminsi nubwo yitwara neza basanga ikipe yatsinzwe kimwe kuko bikarangira uko rero novuga nti ikipe ya Barcelona dukomeye yubatse nayo nyene amahirwe yo kubashika muri finale irafise cyo kimwe muri muzungu na Bayern Munich na ikipe ya Inter Milan kiyo dushobora kubona surprise kandi canke imigwi bitangaje nkino ya Leverkusen canke Benfica kuko nayo iri mu gituba twabonye yuko iyo ihuye n'imino migwi ikomakomeye rimwe na rimwe ishobora kugira akanyayigabo. Murakoze. Innocent Nduwimana aratwakuye. Innocent uratwumva? Kutabumva. Uduteye akamurihe? Nigaye Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura mu Kanyosha. Ikibazo iciyumviro? Yego ni ikibazo mbona iciyumviro kutombora ryabereye uno munsi igikombe c'Uburaya sindi mufana wa Real Madrid nabonye icyo bagiye barandika ku migwi itandukanye ngo Real Madrid ngo bayihaye umugwi ugoye cyane ivyo mbona si ugoye cyane naho bakuwemo Man City mbona ari wo wari ugoye cyane kuri raporo ya Atletico Madrid ku rundi ruhande naho ko umugwi ugira kabiri bahaye n'umugwi novuga ati ntugoye ugiye kurengana niba tuzoshika finale ni FC Barcelona icyo mugwi wa Benfica ndabona nta nguvu ifise ingereranije uburemere izananye uyu mwaka n'inguvu haraba ingere ikirakina ndabona nta nkeka itazoshika muri finale twabakije rero ingene imigwi yagiye irahura imwe icyo nicyo kibazo narifise. Urakoze turagushimiye ku buciyumviro cawe. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Twavuze ku vyerekeye umupira mu Butaliyano w'amaguru ushobora kuba warasubiye inyuma umuntu abigereranije nuko wifashe muri iki gihe. Hari n'igihugu ca Portugal mu bihe vya kera Portugal yari ifise imigwi ikomakomeye yashika kure igatsinda ni igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya k'uyu mugwi wa Benfica. Hariho iyindi migwi nka Sporting Lisbon. Theodore Ntunga witegereje umupira w'amaguru muri Portugal wowe wihweza gute nikiye coba catumye usubira inyuma? Bashiramwe amafaranga menshi cyane kandi amafaranga arimwo ntibishobora gushika kure. Nibaza yuko batashiramo recruitment nini batarondera abakinyi bakiri bato benshi cyangwa abakinyi bakomeye benshi kugira ngo bashike kure ari naco gituma imigwi muri Portugal yasubiye inyuma uravye mu myaka iheze n'imigwi yashika kure cyane cyane nka FC Porto Sporting Lisbon kuko bivuze ubu urabona ubuye si imigwi myinshi ikirimwo ariko nibaza yuko cyane cyane ari recruitment mbi bagira canke investissement mbi yo kutagura abakinyi bakomeye canke amakademi yabo ndakomeye kugira ngo haduge abakinyi bari bato bashikana imigwi yabo hejuru cyane. Hari icyumviro nashaka gushikiriza cerekeye umugwi wa FC Barcelona warutubaje mu kanya. Umugwi wa FC Barcelona umugwi mwiza cyane cyane ko wakoresheje abana bakiri bato
abana bakiri bato rero barakina neza cyane ariko muri iyi Ligue des Champions ushize mu nkino za nyuma barakenyura cyane gushikaho abo bana kubera ingina ari nyinshi bashikayo barushe cyane ugereranije n'ibihangange biba byarabimenyereye. Uwo mugwa Barcelona urakomeye rwose uravye yuko ingene bakina muri champion, ariko muri Ligue des Champions bibaze yuko byogora kugira ngo ushobore gutwara kino gikombe naho bishoboka. Nkuko narabwiye urukino rw'umupira w'amaguru si biharuro. Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora yabaye uno munsi kuwa gatanu mu gisagara ca Nyon mu Swiss, ku migwi izohura muri kimwe c'umunani c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Nkaba ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko mu zabukuru, na Wilfried Irambona akorera kuri radio Ejo Heza FM, akora no mu kinyamakuru Jimbere magazine, bombi bari Bujumbura mu Burundi. Ngarutse kuri iyi forma, uburyo bushasha bwashizweho bwo gutunganya igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya, kuba ariko baratumviriza batoba bataratahura neza icatumye bahindura forma. Wiri wobabwira nuhe mugambi washaka gushikwako? Bwa mbere nibaza yuko bishobora kuba bifitanye isano n'ino Super League nshasha. Super League kuko nimba hariho byo bashaka kuryohora ino shampiyona, imigwi ishobora kuba yiyongera, kuko turabona yuko ino mu mwaka byace bituma imigwi yiyongera muri ino forma nshasha ya UEFA Champions League. Twibuka ko yaba na forma ya World Cup Club, igikombe cy'imigwi, tubona ko nawe forma yahindutse. Nibaza yuko babikoze mu ntumbero yo kugira ngo ino higanwa ryongere uburyohe. Twarabonye ubwa mbere imigwi yashobora kuva itari mijya ibintu bw'umunani ya mbere ija muri huitième de finale yaca isezererwa. Tubona imigwi igiye yongerwa ubwinshi. Twabonye mu gihugu cy'Ubwongereza bishika imigwi tugasanga yarenze iyo twakira barakira imigwi igera kuri ine. Tubona ko haba mu gihugu cy'Ubufaransa nk'ubu bibona ko baronse promotion, uno mwaka bashobora kuba badugana imigwi igera kuri 5. Nubwo nibwo buryo bashatse kuba bazana uburyohe muri ino UEFA Champions League, ariko novuga ko ino forma ishobora kugizana ingaruka mbi nk'uko twakibajije ubwa mbere, ariko ndayitere kw'iciyumviro kuri zino nkino za UEFA Champions League. N'akarorero turibuka yuko ubwa mbere ino higanwa ryatumye haba inkino nyinshi, ibyo bigaca biza kugongana nayo n'amahiganwa menshi asanzwe ari mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cy'Ubwongereza, tukabona n'iza Carabao Cup, amahiganwa menshi usanga ari hariya za Super Coupe muri Espagne, za Copa del Rey n'amahiganwa atandukanye. Ubu rero hajemo na World Club Cup, nabwo igikombe c'imigwi naco nsahinde forma ziza gukina inkino nyinshi. Byaciye bituma rero haba ukuba inkino zegerana cyane, kuko turibuka yuko kugira ngo bakine faze nako urukino rumwe, hagati y'urukino rumwe n'urundi twara tubona hacamwo indwi zibiri zikarenga, ariko no munsi tubisanga bariko bakina inkino inyuma y'indwi imwe. Nk'ubu nubwo itariki 4 na 5 bazoba bafise inkino za mbere za kino gice cya munani cya nyuma, itariki 14 na 12 batagira inkino zikurikira zo gusubiriza. Byumvikana yuko ni inkino zizoba mu ndwi zikurikirana, ziba nyinshi zihurira na za inkino zo mu mahiganwa imigwi isanzwe ifise. Ikigeretse kuri ico ubyo kurabisha bituma imvune ziba nyinshi, abakinnyi bakaruha, bigaca bituma imigwi imwe idashobora kugaragaza bwa bushobozi bwayo, na cyane nk'imigwi ifite amasquad nka 11 de départ ziba zikomeye, ugasanga nta bakinnyi babarize bafise nk'uko Ntunga Theodore yabivuze. Ugaca wisanga iyi migwi ifise ubwo buhinga bwo kwiyezeza nk'izi za Real Madrid ziravuga ati no munsi kubera ko tubona yuko tukiri muri phase de poule, no mu nkino z'amajonjora cyane z'amatsinda, reka tubanze tugende kuyifokasinga cyangwa gushyira ingufu nyinshi muri za La Liga n'indi mahiganwa, tuzoga kwihoransa tubona yuko dushobora kuronka n'imiburiburi qualification yo kuca muri barrage. Nubwo rero ibi bintu muzakoze ku migwi imwe, iyi forma nshasha rero nubwo buryo niyo commentaire nshobora kuyibana nayivuga. Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ntunga, umuntu aravye yariko aravuga Willy ku mvune zishobora kuba kubera hari inkino nyinshi cyane n'uburuhe bw'abakinyi. Mfatiye nko ku mugwi Arsenal, nivyo wagiye mu migwi ya mbere ntiwaciye muri playoff mu kwinjira muri kimwe c'umunani, ariko abitegereza bavuga ko umugwi Arsenal ni bimwe uravuga imigwi ishobora gushika kure ko ari imigwi ifise abakinyi benshi ishobora kuruhura bamwe
ikagenda irabasubiriza ko ari ishobora gushika kure kandi ifise n'abasatirizi bakomeye. Abitegereza ibintu baravuga ko Arsenal atabasatirizi ifise kandi idafise ubwo bwinshi bw'abakinyi bashobora kugenda barasubirizanya. Muyiha amahirwe ayahe mubona ico kibazo ari kibazo gikomeye cyo idafise abasatirizi b'ukuri nka nimero 9? umugwi wa Arsenal imbere n'ivyo nta bakinyi baronse ibikondoka vyinshi gushikaho bakinisha abo batahora bakinisha bahora ari aba remplaçant, ariko iyo ivunika abinyuma ho byari kuba ingorane kuko umugwi wa Arsenal umugwi ufite abakinyi bake bakina neza, ariko ubu hagize abavunika bagashiramwo abandi biraboneka yuko nabo bandi babizi. Nibaza yuko ndawuha amahirwe make nivyo kubera na championnat bahora bakina abo bakinyi benshi, ubu rero bakaba baje muri Ligue des Champions. Nibaza yuko bizobagora, ariko birashoboka mu mupira w'amaguru, les surprises zirashoboka, ariko dushobora kuronka amahirwe menshi ka Paris Saint-Germain, Liverpool cyo kimwe na Real Madrid. Ndabashimiye. Nawe Willy ubibona gute? Ikipe Arsenal ugiye kuraba uravye nijo nta bakinyi ubwo bibandi bafise bashobora kuba barafite abakinyi b'ibandi nako bashobora kuba baza gupambana n'ino migwi ikomakomeye. Baraba ino atake yabo kadasaba ku mpande, barabafite nk'abo Bukayo Saka, ba Martinelli, tukabana Kai Havertz bako n'abana ba bikaba baratanga ikintu hagati mu shoro bwati ikipe irafite ihagaze, ariko kurabona hariho n'abandi bana ariko barazana bashasha nk'aba Lewis Kelly, badakora abantu Aneri nabo n'abakinyi ariko baritwara neza n'ubwo baba bazanye kugira ngo bashobore kuba buduza ivyo bihengeri by'abo bakinyi, ariko badakuraba nubwo nibyo bahagaze neza ntibari kuri iyo nivo yo kuja guhangana n'ibikomakomeye ya Champions League. Bashobora kuza bakayitsinda Cedric kuko ni mu bikomeye nawo nyene, ariko icyemezo cya mbere nuko no muri ino English Premier League urabona yuko amahirwe yo gutwara Premier League baratakaje kuno munsi. Sevre bari nyuma ya Liverpool akanya gato ko adamarize kuyisumba, ukaza kuraba no kuntu Arsenal rimwe n'imwe zatakaza inkino bizakeneye, ugasanga yanganije ahantu, ugasanga yatsinzwe. Ivyo rero bikana yuko iyo kukuntu itari stability ifise itaguma ihoza ko mu gutsinda, bikana yuko biragoye kuzoza ibyo kwa Real Madrid kumbure bahurire muri mu mukino ukurikira ngo itsinde match yare ize gutena no muri match retour bizogona ko nubwo yorenganiye Real Madrid iza guhura face Liverpool canke Paris Saint-Germain yarenganye hano ngo ibyo bitsinde ize ihure n'uzoba yaguye muri iriya nzira cyemuza Barcelona na Bayern na Inter Milan ubishobora kudutsinda. Nicyo gituma mugani ya Arsenal uko kuntu idahoza ko no bifite abakinyi bashobora kuza bagafusira mu ngata abasanzwe batangura, biraboneka yuko na experience afite no championnat bigoye cyane kuba bose ngo Paris Saint-Germain championnat. Nibyo nko bivuga tuko turanaliza rero ni twisumije tuba tubona ibiri ku rubuga, ariko umupira ati iminota 90 itanga ukuri. Reka twindi kuri kwabyo, ariko mwihodo wacu wanje nuko mbona Arsenal bigoye ko yashika. Akoze Tedongu Ntunga, ku bijanye n'umugwi Manchester City abantu benshi baribaza ivyawushikiye. Umukinyi ni club yari ikomeye cyane, yatsinze na Champions League na yatsinze na championnat kenshi yo mu Bwongereza. Mwitegereje nikihe catumye uwo mugwi nk'ubu udashitse no muri kimwe c'umunani? Jeni baza yuko Manchester City usa n'uwasubiye inyuma kubera inkino nyinshi, kuko ayivuze benshi bavuze yuko hariho match ya championnat, match ya Ligue des Champions, match ya Coupe de la Reine nko mu Bwongereza, hanyuma ugaca usanga rero bararushe. Ekipe ya Manchester City ni ekipe ifite abakinyi bafite imyaka 29, 30, 32 gushikaho uko batanguye bakina siko bakina ubu bararushe. Nicyo gituma rero ubona yuko nkuko nabivuze kuva kare umugwi udafise abakinyi bakiri bato canke utafise benshi nguzura ba ruhurira ushiramo bamwe biragora gukina ayo mahiganwa yose ngushike kure ugikomeye kumwe wari ukiri kare. Nicyo gituma bamenyereza bamwe bahera amahiganwa amwe bakaja mu mahiganwa menshi nka Ligue des Champions, nka championnat akaba ariyo bashirako mugabo udunga Carabao Cup bakaduheba n'utundi dukombe. Nibaza yuko Manchester City rero barushe
atari ukuvuga yuko batazi umupira mugabo ni imyaka ushize hamwe n'ibikondoke ugereranije na Rodri hajya arafashe ikibanza kinini mu mugwi wa Manchester City amaze kuvamo rero byaciye biba ibindi bararuha Manchester City rero ukacamurenga iratuyobeye isi ya ikipe twahora tubona irimo ibihangange. Urakoze. Nawe Willy tugiye kuri shampiyona yo mu Bubirigi umugwi Club Brugge waratangaje abantu benshi canke witegereje muri kahise ka shampiyona yo mu Bubirigi harabaye ama equipe akomeye ashobora gushika kure mu gikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburayi. Sinavuga yuko ari igana ryo mu gihugu cy'Ububirigi ryoba ryateye imbere cyane ku buryo rishobora kuba rigira imigwi itera imbere ahubwo ni Club Brugge nyine ubwayo yamaye kanakanyarika kayo kuko iyi Club Brugge nyine twibukanye yuko muri ino myaka ya vuba imaze iminsi yerekana ko ishobora kuza muri Champions League wanashimye karengane gashika muri huitième de finale nimba nihenze gato ndibuka ko ubuheruka yagiye muri huitième de finale ihura na Manchester City baranganya urukino rumwe urundi irabitsindwa nimba atari ibintu z'amajonzi basekunda byibuka muri shampiyona iheze ni Club Brugge yamaye yerekana ko izo nguvu zifise ushobora kandi umugwi bahuye ni Atalanta Bergamo ni Atalanta Bergamo no mutse cyerekana muri ino equipe noko no muri shigano ryo mu Butaliyano Serie A nuko ari umugwi uhagaze neza igashobora kuza ikaba ikina n'ikize cyo gutwara Serie A ariko woza kuraba nazo ni equipe itagira experience muri ino shampiyona ya Atalanta Bergamo twatsinda muri Europa League twatsinda muri Europa Conference League ari hiza igahangana ariko Club Brugge kirayitangaje yerekana ingufu zo kwitsinda match ya rero tour navuga nti ni Club Brugge yifitisha cyizere cyo ko yamivuga ati tuje muri Champions League dushobora guhangana no gukomakomeye akantu mu Atalanta wo tuzogenda gute gacurabaye ni forma shasha kandi yaje ishobora kubona na profit urabe ino forma shasha imigwi umunani ya mbere yarenganye noneho haciye haza n'indi migwi ya ku 16 ihawa gukajya kuvuga ati ngo ubusuru garagaza amahirwe yo kuza uje kurondera ibibanza umunani byo guherekeza imigwi umunani ya mbere ikintu ko ari igana ryo mu gihugu cy'Ububirigi doba datera imbere ahubwo no bati mu ruhande rwa Kita Club Brugge yama iza n'ubundi ikerekana yuko ishaka ko igaragaza ingufu na cyane cyane ko ibifite ihangiro do kuba yera impano isanzwe ifise uko imwe mu makipe yama iza ikakuza impano ikashaka kuzigurisha mu makipe atandukanye ku mugabane wa Burayi. Dusigaranya kanya gatoye Theodore Ntunga kubona Espagne Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bifise imigwi itatu umwe wese nta gitangaje iyo migwi uko abantu bayizi nta gitangaje mu ijambo rimwe. Oya n'ukuri nta gitangaje kuko uravye no ngahi Bujumbura iyo ku munsi wa gatandatu no ku munsi gacange kwa kabiri kwa gatatu Ligue des Champions ziriko ziraba amahiganwa bakunda cyane naye mu Bwongereza naye muri Espagne niyo mu Budagi naho nyene barakunda buhoro nibaza yuko rero uravye abakinyi amazina akina muri ayo mahiganwa uko ari atatu ari amazina afite experience amaze gushika kure bamaze gukina amahiganwa menshi cyane n'abamenyereza bari muri ivyo bihugu bitatu n'abamize akabuye k'abagabo biboneka yuko bafise ico barusha abandi murakoze n'abandi mu bihugu babizi ariko experience ajya n'ikintu gikomeye cyane mu rukino rw'umupira w'amaguru murakoze cyane yuko murakoze akana kimwe kuri jewe tantangaje murakoze n'abagenzi banje bamenyesha amakuru murakoze cyane twarabiganiriye amakuru murakoze cyane ikiganiro twari tubafitiye rero muri umwanya kigarukiye ngaha dushimire Theodore Ntunga umenyesha amakuru y'intara ibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko mu zabukuru na Wilfred Irambona akora kuri radio Ejo FM heza FM mu Burundi bose bari i Bujumbura. Nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyiyumviro namwe mwese bakunzi baradijwe rya Amerika tubaseze mwese tubifuriza weekend nziza n'ibihe vyiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe vyiza.